Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu munyuze kuri no mbonesha kure yacu ana ya Nyaburundu News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho amakuru atosoye abateguranywe ubuhanga buhanitse abagaruka kubiriko biravugwa nga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi twibanda ku makuru ari karavugwa mu gisata ca politike umutekano diplomasi n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo turi mu gatondo ko kuwa Mungu kwigenekerezo rya 26/02/2025 kaze kuri mwe mwese turabira hamwe rero ndetse turafatanyiriza hamwe kumviriza ido nido ry'amakuru azindutse ari karavugwa ikaze dore ngiye nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Ubuzima buracyakomeje kugenda nabi ahakomeje guhema nabi by'umwariko umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi uzwi by'umwariko nka Nyiriteka Reverend Kuriyo akaba arongoye CNDD-FDD ni ibintu bikomeje kumenyekana guhera mu gihe twari turatangira gusozera iyindwi by'umwariko turasozera nyuma y'iko nawe yari yitabye igitkorane cyagombaga kubera Ingozi nk'uko byoma bigaragara ariko akaza gufatwa giturumbuka ndetse akaza kwitabwa n'abaganga basanzwe barakora mu biro by'umukuru w'igihugu ariko by'umwariko bikanga bikananirana bakaza kwifashisha rusehabaniha iyo mukuru w'igihugu ikaza kumanukana mu gisagara ca Bujumbura mu ijoro ryose akajyanwa mu mavuriro ariko bikanga bikananirana hagafata ingingo y'uko agomba kurungikwa mu gihugu ca Kenya kugeza ubu aracyagwariye mu gihugu ca Kenya ariko amakuru aturuka muri icyo gihugu aravuga yuko ubu ngubu hariko harifashishwa ibyuma biremereye cyane biriko biramufasha guhema canga se guhumeka mu nyuma y'iko rero akomeje kujya arahema nabi cyane. Hari bamwe bagaragaza neza yuko uyu mutegetsi yaba yahawe ishano namwe mu bategetsi baremere cyane muri iki gihugu cyacu ciza c'u Burundi cyane cyane abo ku ruhande rwa General Major Varisto Ndayishimiye ni mu nyuma y'iko rero amakuru akomeza kugenda aradusumira cange ariko aratugeraho yaba aturuka ku ruhande rwa Reverend Ndikuriyo ndetse by'umwariko naturuka kwa General Major Varisto Ndayishimiye agaragaza ko abo bagabo batigeze barabana neza kugeza ubu nubwo bihagaze bicya kandi Varisto Ndayishimiye ku munsi w'ejo numwe n'ubundi bari bakomeje kwitabira icyo gikorane cyagombaga gusozera nyine ku munsi w'ejo by'umwariko kwigenekerezo rya 25/0 umwaka w'2025 ni igikorane n'ubundi cyari cyarateguwe na CNDD-FDD cyo gushimira Imana ndetse no kwiragiza Imana muri uyu mwaka twotanguye. Varisto Ndayishimiye yatangaje byinshi kubigendanye n'ubugwayi bw'uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD icakora amakuru ava mu begereye Varisto Ndayishimiye n'abegereye Reverend Kuriyo arasigura yuko umwe rero acaracengana n'undi cyane cyane mu ruhame agaca agaragaza ko yobashigikiye undi ndetse yobahangayikiye undi ndetse yemera undi nyamara ibihe bigiye bitandukanye byama bigaragara bikaba bigaragaza ndetse binasigura yuko aba bategetsi bombe by'umwariko bajya imbizi bagenda barasuzugurana ubundi barapingana ibyatumye uyu nguyu Nyiriteka Reverend Kuriyo ashobora kuba yahawe ishano kugira ngo by'umwariko agabanye by'umwariko agasuzuguro yarafise mu munsi w'ejo narabanyuriyemo bimwe na bimwe twagiye turashikirizwa n'umwe mu basanzwe baracungira umutekano wa Nyiriteka Reverend Kuriyo aho biboneka yuko uyu Reverend Kuriyo nawe ku rundi ruhande aca nk'uwitwara nk'ufise ijambo rya nyuma mu gihugu c'u Burundi ariko kandi hari abandi batajya umunwa bakavuga yuko umuntu wese mu Burundi arongoye umugambwe uri ku butegetsi abafise amahirwe menshi ijana kwijana yo kuba yozasimura canga yazasubirira umukuru w'igihugu icakora by'umwariko uyu nguyu Reverend Kuriyo arashaka ko yobikora mu gihe kitari cyo mu gihe Varisto Ndayishimiye nawe agishaka kuguma ku butegetsi. Varisto Ndayishimiye ati twaramusengeye twarasenze Imana kugira imukize ariko gushika ubu ngubu rero by'umwariko nta kintu biriko biratanga turakomeza twakira amakuru atari meza.
muraza kunyemerera ngaruke kubikomeje kuvugwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyuma y'urugamba rukomeye cyane rero ndetse n'inkuru z'urudaca ndetse n'inkubiri ikomeje kwibonekeza igahitana umubare munini w'abasoda baba abo ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa babo nyuma y'urupfu rukomeye cyane ndetse Kongo ikaba yari ikiri mu cyunamo cyo kunamira General Major Peter Chirumwami Nkuba yarasanzwe arongoye intara ya Kivu y'Amajyaruguru none yashyizwe mu bihe bidasanzwe bya Etat de siège nyuma y'uko rero z'umwariko uyu ngo yatari yonashyingurwa mu nyuma y'uko kandi bwana Tshisekedi yaherutse gutangaza neza yuko agomba gukorwa imihango iremereye cyane yo kumusezeraho nk'intwari y'igihugu ikazobera ikinshasa ku murwa mukuru wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yama aradushikiye cange aradusumira muri no mwanya akaba agaragaza neza yuko noneho uyu mutegetsi by'umwariko akomeje kugenda arariza abatari bakeya cyane cyane abo ku ruhande rwa leta n'abashyigikiye ingabo za leta mu gihe kandi nanone ku rundi ruhande hongeye kugaragara ndetse no kwibonekeza izindi mpfu ziremereye cyane. General Omega Pacifique Ntawunguka batazira General Omega usanzwe ari umuyobozi mu bya gisirikare mu muhari wa FDLR usanzwe urakorana n'ingabo za leta nawe yamaze kwivuganwa n'umuhari wa MT3. Aya ni amakuru akomeje kugenda aravugwa aho bivugwa ko General Masunzu ari we ugiye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo acarahangana n'umuhari wa MT3. Byose muraza kunyemerera tubirambure muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya muri rido nido ry'amakuru azindutse aravugwa n'amakuru menshi cyane ariko ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mwese mumeze neza kandi muri amahoro cyane. Ndabaramukije kubatwumviriza muherereye by'umwariko mu gisagara ca Bujumbura, ndabifuriza uwa Mungu mwiza canke ndabifuriza gusozera inondwi neza cane. Ndabifuriza ibihe byiza kandi kuri mwe mutwumviriza muri mu bisagara bigiye bitandukanye mu bigwati bimwe na bimwe mu makayitiye n'amavire amwe namwe nga mu Burundi. Mwese ndabifuriza kumererwa neza cane ndetse ndanabahereza ikaze. Ndabahereza ikaze kuri mwe mwese rero by'umwariko mubandanya dukurikira ndetse no kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu by'umwariko muherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bimwe na bimwe mu bihugu by'ababanyi. Twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro cyane. Kaze kuri mwe mwese mumviriza ibiganiro byacu muherereye ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Twizere ko by'umwariko mumeze neza. Rugambire senga byonda kwanditse sabone kugira ucuronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti za ikaze kuri mwe mwese. Amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire mu bunini n'undi tugaruka ku buzima butoroshye buri mu buranyugwamo by'umwariko n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo. Birasa naho ubujya abaganga banga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi n'inzobere zisanzwe zirakurikirana ubuzima bw'umukuru w'igihugu Valentin Ndashimiye zananiwe. Biravuga yuko rero no mu gihugu ca Kenya nabo rero bariko barananirwa mu nyuma y'uko uyu mutegetsi by'umwariko hakomeje kwifashishwa amashengesho kugira ngo habashe kuba harebwa niba Imana yokora igitangaza. Bivugwa ko abaganga bari bamaze gukeka yuko rero yoba ari diabete yongeye kuzamuka yamufashe ubwo yamufatiraga mu hoteli bari barimo Ingozi bitabye igikorane cyateguwe na CNDD-FDD ariko bikaza kurangira by'umwariko atari cyo mu nyuma yo kumutera serumu zishika kuri 3 ariko ya gatatu nibategereze yuko yashiramo akamanukanwa by'umwariko mu bitaro bikuru. Bivuga ko abaganga n'abaganga baremere cyane bamushitse ariko bikanga bagafite ingingo yo kumunungika mu gihugu ca Kenya i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Nubwo hari ubuvuzi buteye imbere nkuko byuma bigaragara, bivuga ko uyu mugabo kugeza isa hatari hamenyekana ikintu kiriko by'umwariko ikintu kiriko kiramutera kubura imbaraga na nkeya ku buryo n'imbaraga zo guhumeka zitariko ziboneka, ahubwo hakaba hariko rero by'umwariko haribonekeza by'umwariko ibintu biteye ubwoba, aho rero no guhema atari kubasha guhema neza ariko arahema nabi ku buryo hariko harifashishwa ibyuma biremereye cyane byo kumwongerera umwuka ndetse no kumufasha guhumeka canga ibyuma byo guhumekeramo nkuko byuma bigaragara canga se ibizwi nka bomboni nkuko byuma bigaragara.
bigaragara. Ibi ni ibyuma ubundi bisanzwe byifashishwa n'abaganga cyane cyane bihabwa umuntu rero by'umwihariko ari mu cyumba c'indembe canga ari mu mwuka wa nyuma cyane, ibiboneka yuko ubuzima bwe butifashe neza buba buri hagati y'urupfu cyane. Bivuga ko ari byo biri gushikira rero uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Nubwo kandi ku munsi w'ejo barasozera igikorane cyari kirateguwe nyine na CNDD-FDD, umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye nawe yagize ibyo avuga ku bigendanye by'umwihariko ku bigendanye n'ubugwayi bw'uyu mutegetsi bw'iki gihangange, ndetse binaboneka yuko iki gihangange gishobora kuzohura by'umwihariko n'ibibazo biremereye cyane, ndetse kikaba gishobora no kuba cyopfira muri ibyo kikaba gishobora no kuba cyopfa nk'uko amakuru yoma aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya by'umwihariko barasigura yuko Valentin Ndayishimiye nawe ari umwe mu bantu baba baragize uruhara by'umwihariko cyangwa se akaba ari umwe mu bantu botanze itegeko ryo kugira ngo ahabwe isumu ya proderi, bivuga ko ariyo yoba yarapimwe mu mubiri wiwe. Bivuga ko rero by'umwihariko gahunda zo kujya kumuvuriza mu gihugu cy'u Burusiya zohagaritswe mu nyuma yo kubona yuko n'ubundi naho atakintu na kimwe yashobora kuba bokora, bafata ingingo yo kumugumisha mu gihugu ca Kenya. Ikibabaje kinateye impungenge n'uburyo abo mu muryango we cyane nk'umutambukanyi wiwe atarikuriwe kuba yo mubona, aho bivuga ko rero by'umwihariko yabujijwe kurenga igisagara ca Bujumbura ngo ajye kuraba umugabo wiwe. Ibiboneka yuko yaba ari umugambi wapanzwe kugira ngo ace rero by'umwihariko aracikana, ace by'umwihariko umutima we urahagarika giturumbuka nk'uko byogenze ku muhisi Petero Nkurunziza. Ibi birasigura yuko by'umwihariko ari umugambi wateguwe na Valentin Ndayishimiye kugira ngo abashe kuba yomwikiza, mu gihe biboneka yuko abasesanguzi n'abandi begereye Valentin Ndayishimiye bagiye barasigura yuko igihe cyari cyo cyose uyu nguyu Nyiriteka Reverend Kuriyo azaba yananiwe kubogozwa mu mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu, by'umwihariko bizogora Valentin Ndayishimiye kuba yotegeka Uburundi n'ikiringo cya kabiri kikaba cyosozera. Ariko bagasigura yuko mu gihe azoba yabibashije bizaba biboneka yuko rero noneho Valentin Ndayishimiye ashobora kuzarongora Uburundi mpaka ibizatuma by'umwihariko ashyiraho undi mutegetsi noneho yizeye ndetse anifuza, ndetse akazajya arategekera mu kwaha kwiwe. Valentin Ndayishimiye ati twarasenze kugira Imana imukize kandi n'ubu tuguma dusenga, ariko amagara yiwe aguma kuba yifashe nabi cyane. Ayo majambo umukuru w'igihugu rero cy'u Burundi Valentin Ndayishimiye akaba anarongoye urwego rw'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yavuze kuri uyu wa 25/0 umwaka w'ibihumbi 2026 nk'uko byuma bigaragara mu gusozera by'umwihariko amasengesho yateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Avuga ko mu ntango shetani yagombye kuyatoba, kuko rero umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaciye acikwa n'amagara, ndetse biboneka yuko amagara yiwe ashobora kuba iyo hasigara. Perezida Valentin Ndayishimiye naho by'umwihariko atabyinshi yashikirije ku bigendanye n'uko rero amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo yifashe, canga se aho by'umwihariko iyo bagwariye ibitaro iyo bagwariyemo by'umwihariko izina ryabyo, kuko tuzi ko ari mu gihugu ca Kenya. Asaba abagumya banga kubandanya basabira iyo ndongozi y'umugambwe CNDD-FDD. Aya majambo y'umukuru w'igihugu rero akaba aje asa nka yemeza amakuru amaze kugenda avugwa yuko by'umwihariko ko amagara y'umugambwe y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe by'umwihariko iyo batifashe neza, ariko kandi yakiyongera yuko ari ibibazo biremereye cyane, ndetse ari ibibazo biteye inkeke ndetse binateye ubwoba cyane. Kugeza ubu ngubu rero biravuga ko abaganga n'abaganga by'umwihariko bakomeje kugenda bifashishwa inzobere, ndetse binavuga yuko by'umwihariko hariko harategurwa amaoperasiyo akomeye cyane ashobora kuza gukorwa, ariko ubwabyo bikaba biteye impungenge, ndetse benshi bakaba bariyo bibaza by'umwihariko bishobora kuza gushikira iki gihangange nk'uko byuma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu inkuru z'urudaca rero zirakomeje kugenda ziravuga muri iki gitondo yuko ashobora no kuba yitabye Imana, ariko kandi by'umwihariko haracyari amakuru avuga yuko akiri muzima, ariko kandi biracyateye impungenge ku magara y'iki gihangange gisanzwe kirafise ijambo riremere cyane muri CNDD-FDD. Uyu nguyu arasanzwe yifata nk'umutegetsi canke nk'umuntu afise ijambo rya nyuma n'undi mu butegetsi bw'u Burundi muri CNDD-FDD, nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko
makuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku bindi bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane ku bibera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahakomeje kubera naho by'umwihariko intambara, ndetse hakakomeje kugenda habera inkubiri y'urugamba rukomeje guhitana abatari bakeya nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ko by'umwihariko ibikomeje kugenda biboneka canga se bikomeje kugenda byibonekeza nga muri kino gihugu cya Repubulika by'umwihariko Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, biboneka yuko urugamba rukomeye ndetse rukomeje kugenda runafata indi ntera. Witegereje neza ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda byibonekeza, byose biboneka yuko by'umwihariko urugamba rukomeje kugenda by'umwihariko rufata indi ntera, ku buryo abajenerali bakomeje kugenda baricwa n'abamudahusha ba M23. Nyuma y'uko rero by'umwihariko guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Chirumwami Nkuba amaze kwitaba Imana apfiriye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse akaza gukurikiraho n'undi mujenerali arongoye umuhari wa FDL ugizwe n'abasize barakoze ihunyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994, bakaba barahungiye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko Lieutenant General Masunzu agiye rero kugerageza guhangana na M23 bwa nyuma, agaca nawe yogerageza. Uyu Lieutenant General Pacifique Masunzu ukuriye zone ya gatatu y'ingabo za leta ya Kinshasa yohereje by'umwihariko ingabo nyinshi muri teritwari ya Karehe muri Kivu kugira ngo zihangane n'umuhari wa M23 umaze kugira uduce rero twinshi wigaruriye two muri iyi teritwari iherereye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Amasoko yacu yemeza ko aha rejo twingenekerezo rya 25/02/2025 ingabo zo ku ruhande rwa leta zigwiriyemo rero izo Burundi na FARDC ndetse na FDLR ndetse n'abazarindo berekeje inzira ya Minova baturutse ikavumu muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru akavuga akorerezwa ibyo kohereza izo ngabo nyinshi by'umwihariko inzira ya Minova ni umwanzuro wafashwe na Lieutenant General Pacifique Masunzu uheruka kugera i Bukavu, aho yageze aturutse Igoma ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi Masunzu ngo bikoze mu rwego rwo kugira ngo agerageze amahirwe ye ya nyuma yo guhangana n'abagwanyi bo mu hari wa M23 begereje gufata uyu mujyi wa Goma, ndetse bakaba rero banashaka gufata n'umuntu wa Bukavu nk'uko ubuyobozi bw'uyu muhari bwagiye bubitangaza. Mu ntangiriro z'indwi turiko turasozera by'umwihariko nibwo umuhari wa M23 wigaruriye umujyi wa Minova ufatwa nk'umugwa mukuru wa teritwari ya Karehe, ndetse aba barwanyi nyuma yo gufata Minova barafashe n'utundi duce turimo rero nka Nyabibwe iherereye mu ntera y'ibirometero 64 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Mbere yuko Masunzu agera i Bukavu avuye Ikisangani yabanje kujya i Bujumbura rero by'umwihariko mu Burundi. Amakuru akavuga ko yari muri iki gihugu gusaba ko Burundi bwongera ingabo zabwo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ahagana kuwa kabiri w'indwi turimo turasozera nibwo Masunzu yavuye i Bujumbura mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ahita ajya i Bukavu, aho yaraye ijoro rimwe rero yerekeza Igoma, nyuma y'uko rero bivuzwe ko guverineri w'intara Kivu ya ruguru yaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Masunzu yavuye Igoma nanone yongera gusubira i Bukavu kugira ngo ace atabara. Hari abavuga ko rero by'umwihariko yahunze Igoma kubera ko rero M23 yegereje gufata uwo mujyi, bityo akaba agiye rero kugerageza amahirwe ye ya nyuma i Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Lieutenant General Pacifique Masunzu aragiye kwitegura umuhari wa M23 mu gihe umujyi wa Goma wamaze kuja mu icuraburindi kuko abawutuye babuze amazi, umuriro ndetse na internet. Kuri iki kibazo cyaravuzwe cyane cyane by'umwihariko ku mugoroba wa harejo wejo bundi haheze kwigenekerezo rya 24/0 umwaka w'2025 gusa. Bivuga ko rero cyatanguye mu masaha y'igitondo ubwo rero abanyagihugu babyutse bakabona amatelefone by'umwihariko n'amatelefone yabo ntariko arabona internet, ndetse n'igice kinini cy'uyu mujyi kiri mu mwijima w'icuraburindi kuko atamashanyarazi ariko araboneka.
ubwoba ni bwose mu banyagihugu baba muri uwo mujyi kuryo rero buri wese yibaza uko biza kugenda bikamushobera cyane ko ingwano ihuza ihuriro ry'ingabo za RDC na MTC by'umwihariko iri kubera mu birometero bike uvuye muri uyu mujyi wa Goma. Ibyo bibaye kandi mu gihe mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu uheze igenekerezo rya 25 Nzeri umwaka wa 2025 imirwano y'impande zihanganye yari iri kubera muri Mugunga aha ni mu bice by'umujyi wa Goma, ndetse ubuhamya dufise bugira buti imirwano ikaze muri iki gitondo iri kubera imugunga kandi ihuriro ry'ingabo za RDC riri kwiruka amasigamana rihunga ubuhamya rihunga ubuhamya bukomeza bugira buti FARDC n'abambari bayo babuze amahitamo barimo barahunga. Nyamara kandi witegereje ibyavuye mu nama yakozwe na President Felix Tshisekedi arongoye inzego nkuru z'umutekano muri Kongo, yemeza ko hafashwe ingingo nako byanatangajwe n'umuvugizi w'igisoda ca Kongo Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa yarasiguye yuko imwe mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama ikomeye cyane ari yuko kugeza ubu ngubu umujyi muri icyo gihugu ca Kongo hagomba gufatwa ingingo ziremere cyane, ndetse ingingo zigendanye no kurabira hamwe rero ingene bagomba kwigiza umwanzi inyuma nk'uko amakuru yoma aradusumira canke amurakomeza kugenda aratugeraho muri rusange. Reka mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri mu bice bitandukanye, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi biriko biravugwa.